Iteka hano munezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ECTV. Nanone rero ubwanyu w'amakuru hagezweho ariko haravugwa cane irya nino. Tugiye kubashikiriza inkuru y'umubabaro. Hari abakenyezi batatu bapfungiwe mu gasho k'abagabo kw'itegeko rya Koloneli Laurent Harerimana. Abo bakenyezi boba bapfungiwe iki? Kuki bapfungiwe mu gasho k'abagabo? Ubuzima bwabo bwoba bwifashe gute? Turaza kuvyumva muri ano makuru twabiteguye mu buryo buramvuye. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira indi nkuru mbi. Ferdinand Nyandwi yarishwe. Ferdinand Nyandwi ni umurundi ava i Kanyinya muri komine Kirundo mu ntara ya Kirundo. Ni umugabo w'imyaka 45 akaba n'umuvyeyi w'abana batatu. Urupfu rwiwe nuko yishwe n'abamwishe, aho yiciwe n'ibindi vyinshi turaza kubibabwira muri ano makuru mu buryo buramvuye, navyo twabiteguye. Namakuru menshi abariko baragarukwako ivyo mwaragiye munyegezwa yaba yavuzwe mu bimenyesha makuru bigarukwako ku mbuga ngurukana bumenyi, makuru tuvana amasoko yacu atandukanye n'ibindi vyose ahandi bironka atari kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ECTV. Nizere ko wamaze gufyonda kuri sabone canke subscribe kuri wewe ukoresha YouTube y'icongereza, urashikirwe n'amakuru n'ibiganiro igihe cose duhejeje kubitunganya. Kano makuru tuyatangurire kuri no nkuru nibara na kamaramaza. Ni muri zone Ndava hari abakenyezi batatu bapfungiwe mu gasho k'abagabo kw'itegeko rya Koloneli Laurent Harerimana. Twaronse ubutumwa butabariza abakenyezi batatu bamaze imisi 6 mu gasho ka zone Ndava muri komine Ndava. Abo bakenyezi bapfunzwe ku gikenye ca muramu wabo Koloneli Laurent Harerimana ashaka gukoresha itongo ry'umuryango ivyo yishakiye. Baramuwe rero nabo bakaba basaba ko itongo ribanza kugaburwa. Kuva bano bakenyezi bafatwa ntibarasambishwa kandi bapfungiwe mu gasho katabatandukanya ikibanza, bapfungiwe mu gasho kadatandukanye ikibanza c'abagabo n'ic'abakenyezi. Aba bakenyezi ntibagira aho bogera, ntibafise ikibanza na kimwe cabagenewe. Umwe mu babatabarije akaba yanditse ati: ndabaramukije, jewe nifuza ko mwodufasha gutera kamo ku karenganyo katagira izina kariko karakorerwa abakenyezi batatu bo muri komine Ndava mu ntara ya Mwaro. Anita Rose Ndayikengurukiye, Angela Ndayishimiye, Rose Hatungimana, abavyeyi batatu bahagaritswe ku wa gatandatu uheze genekerezo rya 26 z'ukwezi kwa 11 2022 kw'itegeko rya muramu wabo Koloneli Laurent Harerimana bapfa itongo. Intango ya vyose ni ibiti Koloneli Harerimana yashatse guca mu itongo ry'umuryango. Abo bakenyezi baramwankira bati: ntushobora kuguma uca ibiti uko ushatse mu itongo dusangiye twese, reka tugabure itongo hanyuma ubone guca ivyo mu itongo ryawe. Koloneli Harerimana yababwiye ko hataco bafise bavuga ko we azwi mu ntara yose ya Mwaro nk'uwahoze arongoye ikambi y'igisirikare y'Imwaro, ahubwo ko agiye kubandanya abica nabo bari mu gasho. Ntivyatevye ba bakenyezi barahagaritswe na OPG wa zone Ndava abajana mu gasho ka zone. Birateye isoni ingene bano bakenyezi bapfunzwe. Ako gasho ntigatandukanya ikibanza c'abagabo n'ic'abakenyezi, ni ukuvuga ko abagabo n'abagore bapfungirwa hamwe. Nimwibaze namwe gupfunga abakenyezi iminsi 6 utabahaye naho bogera. Ikindi gitangaje n'ingene kuva bafatwa batarabazwa ngo bamenyeshwe icaha bagirizwa. Biboneka ko bapfunzwe n'akagagazo ka Koloneli Laurent Harerimana ashaka kwerekana ko ari igihangange. Nimba hari mukuri ntiyoja mu butungane bakaburana. Kuva ryari umuntu apfungwa kubera asavye ko itongo ry'umuryango rigaburwa? Karaciye ingani mu Burundi, umutegetsi yishingire amategeko ashatse yisunze igikenya ahabwa n'amabanga y'igihugu.
ko umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'ubutungane baherutse kubuza gupfunga abantu kubera amatati. OPG Wandava yisunze iki mu gupfunga bano bakenyezi? Umukuru w'igihugu, umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona, umushikiranganje Meride Sabushimike ajejwe ibibazo vy'abakenyezi barakwiye guhagurukira izi mpahazwa. Mu gihe turi muri ya minsi 16 yagenewe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi, amashirahamwe y'abakenyezi yohagurukira kino kibazo. Turetse akarenganyo kavuzwe hano, abakenyezi ntibakwiriye gupfungirwa hamwe n'abagabo, kandi aho bafungiwe bakubahirizwa mu burenganzira bwabo. Ngiryi-bara muri zone Ndava, abo bakenyezi bafunzwe muri ubwo buryo kw'itegeko ry'uyo mu Koroneli Rora Harerimana. Ababijejwe bogira ico bakoze bagatabara abo bakenyezi bafunzwe mu buryo bubabaje cane. Nari nabikubwiye muri hano makuru ko ndibuze kukubwira inkuru y'urupfu rwa Ferdinand Nyandwi n'uwo mu ntara ya Kirundo. Ferdinand Nyandwi akaba ari umurundi ava i Kanyinya muri komine Kirundo mu ntara ya Kirundo. N'umugabo w'imyaka 45, akaba n'umuvyeyi w'abana batatu. Muri 2020 Ferdinand Nyandwi yarahungutse avuye mu ikambi y'impunzi i Mahama mu Rwanda. Yatashe yitavye akamo k'umukuru w'igihugu yasaba impunzi guhunguka. Benshi bari bamuzi kw'izina ry'itazirano rya Kambayingwe. Kambayingwe yarishwe ku wa gatandatu heze kw'igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa 11 mwaka w'ibihumbi 2022. Igandagurwa rya Ferdinand Nyandwi. Amakuru ava mu Kirundo avuga ko ibintu vyagenze gutya. Ku wa gatandatu heze isaha 11 z'umugoroba, Kambayingwe yahamagawe ku telefone n'umukenyezi yitwa Jacqueline Kamashara amusaba ko yomuzanira amakara bari baherutse kumubitsa. Wari umufuko n'inusu w'amakara yari yabikijwe na Jacqueline Kamashara be na Jean Claude Nsengiyumva. Jean Claude na Jacqueline basanzwe ari abarongozi b'ishirahamwe ryo kuziganya Kambayingwe nawe bari basanzwe bahuriramwo. Igihe amuhamagaye, Jacqueline Kamashara yamubwiye ko afise imodoka ahagaze haruguru ya etage ya kaminuza mu Kirundo Institut Universitaire de la Lac de Kirundo. Kambayingwe akaba yaraciye atira ikinga umubanyi wiwe Gervasi apakira wa mufuko munini w'amakara aragenda. Ashitse aho Kamashara yamubwiye Kambayingwe yahasanze abasirikare n'abapolisi baca batangura kumuryagagura bamutuka ngo no umwicanyi, baca bamuryamika hasi baramukanyaga gushika apfe arata n'impamba. Ivyo vyose vyabaye wa mugore Jacqueline Kamashara arorera. Babonye ko yamaze gucikana, baciye baterura bashira mu modoka baramujana. Ariko nsubiye inyuma, mu gihe bariko baramukubita, abahegereye barashatse gutabara igipolisi nabo basirikare baranka, niko kumujana amaze gucikana. Amakara nayo batwaye bayanyanyagije aho gene Kambayingwe yakubitiwe, nawe baja kumuta mw'ishamba rya Murehe aho benshi bita mw'iyanza rya Busoni. Hirya y'ejo rero niho abajejwe intwaro harimwo umusitaneri wa Kirundo baza ku mutumba wa Kanyinya. Umusitaneri yibarisha ngo abomenya umuryango w'uwitwa Kambayingwe bafatiye i Busoni atwaye amakara arimwo inkoho. Umusitaneri yabandanije avuga ko bamufatanye iyo nkoho, hanyuma agiye kwerekana ibindi bigwanisho aho biri aca agomba kwiruka, baca baramurasa aca arapfa. Umusitaneri yasaba abiwabo ko boza kumuhamba. Abantu bumvise iyo mvugo ya musitaneri wa komine Kirundo baguye mu gahundwe kuba yubahutse kuvuga gutyo kandi bamujanye yamaze gupfa.
abo mu muryango baratwaye kuraba ikiziga mw'iryo shamba kugira bashikire ikiziga. Bakoze urugendo rurerure cane n'amaguru, basanze bamutaye mw'igongo, bamurashe urusoro rwo mu gutwi. Umuryango warasavye ko boja kumuhamba iwabo, barabankira. Umuryango waciye uriha ibihumbi 15 baha abimvye ikinogo, bamuhamba mw'irimbi ry'ibishisha. Inkuru y'ukuri niyo. Ivyakavuzwe vyose vy'amagrenade, inkoho ngo bamufatanye iri mu makara canke ngo yambaye impuzu z'abasirikare, sivyo, nirementanya. Ubu turacariko turatohoza imodoka yamujanye. Aya makuru twaronse arateye agahinda. Turasavye abari mu Kirundo, Ikanyinya n'i Busoni boba barayakurikiranye neza ko botwandikira kuri nimero muri ndondeza kuri WhatsApp, kamenyetso ko guteranya 32 46 56 91 inkuru mbi n'inkuru y'umubabaro. Ni nayo dusozereye ko amakuru twari twabateguriye muri kano kanya yaragezwe ko yavugwaga irya nino. Mwese mwabanye natwe muyakurikiye, ndakenguruka cane ku ntererano yanyu. Mubandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza umunota ku yundi, tuba turiko turabatohoreza ayavugwa mu bisata vyose. Bipfuza kurajubana natwe, ndakwibutse ko nimba utarafyonda kuri subscribe, wobanza ugafyonda ko maze amakuru akaraja agushikira mu bambere. Ibihe byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije. Mu kanya turaza turabana yandi makuru avugwa, yoba muri politike, umutekano, ubutungane, izivugwa mu kibano n'ayandi yose abariko aragarukwa ko mu bisata vyose.